abakiriye umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe n'abataramwakira mwese umwakire. Yes, mwako murabara indirimbo mpimbazamana ni indirimbo rero ni z'umuvuga butumwa ni Prophet of Jesus Joshua ni umutumire wacu uno munsi nawe umutumire wa mbere hano muri Main Switch ni umukozi w'Imana nawe wa mbere twakiriye umukozi w'Imana aturakwakiriye kuri Buja TV mugani Main Switch Prophet of Jesus Joshua. Murakoze cyane kunyakira n'ubuntu n'iteka igihe cyose umuntu ariko avugana n'abantu Imana yaremye nakajyo keza kugira ngo Imana yamamare. Urumwe mu bantu bafise intahe nini cyane muga turaza kubangura kuko wahora uririmba batari bake bamwe ngo ni indirimbo z'isi benshi bari nakuze kwizina rya Sugu J muguno munsi ni Prophet of Jesus Joshua uri prophet haraho twumva ngo ni bishop ngo ni pastor abantu turibaza na magarade canke bimeze guta ayo mazina ahantu bitandukanye cyane. Gutahura gusa kwa abantu nta grade ziba mu Mana kuko igikuru turabana b'Imana. Hama Bibiri ivuga mu gitabo cy'Abanyefeso gice cya 4:11 Yesu amaze kuzuka yaratanze ingabire. Izo ngabire ngo bamwe yarabagize intumwa, abandi abagira abavugishwa, abandi abagira abavuga butumwa, abandi abagira bungere, abandi abagira bigisha kugira ngo barere ishengero rishikira gukura. Icambere ni ikintu tugigwa si ikintu wakoreye, ni ikintu Imana yahisemo hamigaca iserura icishaka. Numva ari insiguro nziza cyane kuko nanje nari umwe mu bari bafise ikibazo nk'icya mugenzi wanje nibaza nti kubera ko turabona Suriyetena turabona Liyetena turabona iki mugabo ikintu ngiye ntahura nuko Imana yatanze ingabire zitandukanye umwe wese afise ico yatumiweko. Nk'akabazo kanje ka mbere nibaza ndavuga nti mbega umuntu kubera ko hari watangwa yari pastori akakanya n'umuprofeti canke ni ikindi kintu muri ivyo ndavuga nti iyo umuntu atanguye ivuga butumwa arashikira kuri iyo ngabire yiwe canke n'ibintu biza bukebuke. Ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo ca Yeremiya two turavuga ivy'Imana cyo tuma byose bivumbuka mu ijambo ryayo. Mu gitabo ca Yeremiya Imana ivuga Yeremiya narakubumbira mu nda kwa mama wawe narinda kuzi nakurubanuje amavuta ngo bumuvugishwa. Yeremiya yari umuvugishwa kuva ari mu nda si ibintu umuntu adugirako. Iyo rero muhuye n'umuntu akavuga n'umupastori hama munyemo kumva ngo namuvugishwa no bivuga ko bibiri bishoboye kuba mu kudatahura canke bishoboye kuba mu ivyipfuzo canke bishoboye kubamwo igihe yatanguye ni yarazi neza ivyo arimwo hama nono yatawe ico yahamagariwe ahisemo kukivuga. Jewe nkitangura banyita man of God Didier Joshua suko narinzi ico nahamagariwe ariko narindiriye kugeza aho mpabwa ama confirmation ahagije ni yampamagaye kugira ngo mvuge ico nahamagariwe. Isigura ngo naho utobufise iyo zina ry'umuhamagaro ushoboye gukora ari umuntu ashoboye guhagarara imbere yawe ariko aravuga ukavuga uyu muntu n'umupastori atarinze kuvuga kuko nico yahamagariwe kuko izo ngabire zose zifise ico ziserura. Intumwa zijejwe kuzana iyerekwa ritarashika ahantu cange gukosora ahantu abantu bizera ukutariko. Abavugishwa bajejwe kuzana ijwi ry'Imana hagati mu bantu. Abavuga butumwa bajejwe gusemerera kugira ngo bave mu isi baze ku Mana. Abapastori bajejwe kwigisha no kurera abo bantu ntibasohoke mu Mana. Abigisha bajejwe gushira kutuburungu kugira ngo abantu batahure neza ivy'Imana. Umwe wese rero ni gikogwa sizina. Yes, ikiganiro ni Main Switch. Adukeneye kumenya mu majambo make twayivuze wavuye mu isi no musiri mu mpemu wa switchinze gute kuva mwaziri ya ndirimbo no munsi kaburirimbitse. Icyo twita ubuntu bw'Imana uvuze switch birumvikana ko ari switch nyene. Icyo tukoresha karorero k'umugabo yitwa Saul yari ko agenda kwica abakirisito ari mu nzira ahura na Yesu mu ibarabara. Yesu aramubwira ko biri kuri kurambangamira. Yesu acaramuhamagara avuye aho yaravuye yavuyeyo arugiye kwica ageze aho yaragiye agerayo ari intumwa ivuga ivya Kristo. Ni Yesu ahindura abantu akabatumbereza. Jewe rero naragira ubwo buntu nari ngiye Kongo kurondera isoko rya album zindirimbo nasohoye South Africa album yitwa First Love. Ngiye kurondera ukuntu zoba publiye ku radio nagiye ndumusani mwijoro mu ndoto ndagira ubuntu ngendegwa n'Imana menyeshwa ibi ndimwo ndatumberezwa mu byo nategezwa kubamwo ngarukino namaze kuba umukizwa ariko namaze kubwigwa nico nzoba ariko nk'umuntu ko umuntu arashobora kugira ubwenge ndemano akavuga sinuvumbuka ngamvuye ino ngo murabona rero Imana yangize umuvugishwa niba ari bazikunda kijijwe nabanje kuba umukristo kuko imbere uko mbico ndico
Kristo abantu baramenya ko nakijijwe atangura kuba critique ni technique ni showbiz urabizi twarabaye mu ndirimbo ariko boro boro Imana yonyene irishingira intaye rero iyo ndiko ndavuga ubuzima bwanje ndashinze intaye ivyo nabayemo ariko Imana itangiye kuvuga bijya abantu babona kuko sindi umuntu mushasha barazi ivyo Imana inkoresha Imana ibiri kurishingira intaye kuramamagarira aho hari umwaka uwuhe hama umaze kuja South Africa nivyo wagize indoto hama wavyinjiyemwo gutenyezi na byarakoroheye nta nabagenzi watakaje kubera ko wari umaze guswitching ni mu 2012 naho navuye South Africa ama nivyo koroha ni gute vyo koroha uvuye ahantu uja handi wibuke mu naye yanje ari ahantu avugwa ko nasangiye imfungurwa n'abadayimoni ni naye ari ahantu bizwi ko nahindura abakobwa nk'impuzu kugira ngo biroroshe guheba n'umubiri wari ubimenyere wari ubibayemo ni sacrifice n'ubuzima hama bisaba umwanya kugira ngo habico bita renouvellement de l'intelligence uguhindurirwa ubwenge buhindurwa cyangwa ivyumviro cyangwa ubumenyi buhindurwa n'ubundi ubumenyi buguma bwinjira n'ubu ndacatera intambwe mu guhinduka kuko umuntu agenda kura wewe si wewe uyu munsi hari ibintu bumvise ejo biraguhindura turakura rero tukagumiza amaso kuri iyo Mana no mu ijambo ryayo tukagenda dutera intambwe wanyumvirije mu mwaka uheze anyumvise ndiko ndigisha avuga ngo ubigishanye ubwenge bwinshi niko vyari bimeze n'igihe umwana yavutse yavugana ubujuju kugeza atahura arakura rero impinduka ubuzima bw'umuntu kiretse utiyizi yamaho kugeza mu zabukuru tukiri mwabiriya bihe uri umuririmbyi hari bamwe bakunze kuvyemera abandi bikavugwa ko n'ibintu by'amarozi baho by'ibintazi kugira ngo umuntu arondere akuvuma ivyo bintu warabiciyemwo narabibaye mu ndumusani kandi mvuze gutyo sinovuga ko ndiko mvugira abasani bose ndakuze byinshi nzinaye yanje wahoze yitwa Suguje Tishio aka Obama waririmbye Amida Kisadem n'izindi ndirimbo shinzinaye yanje ko kera nakoranye n'abapfumu nakoranye n'umuntu akorana n'amajini nakoranye n'umupfumu South Africa kuri kilte yo kwihamba aho nagiye makaburi ya South Africa ico gihe ni nahe yanje mvuzi ivyanje abandi nibakizwa bazovuga ivyabo kandi si ngombwa ko bose bitwa ko bajayo kuko n'ujayo ntasezera kugira ngo nakuremwe n'icigwa ivyo bintu byatumujya ku bapfumu kaja mu kaburi ikintu cyakujana waragikurayo wararonka ico kintu rega isi imeze uko nyene ushoboye kwibaza ko waronse kumbe bakuronse igihe umukobwa agiye gusambana baramuha amafaranga akibaza ko yayaronse kumbe bamuronse nimba yasambanye n'umuntu afise sida agatana miliyoni 10 ninde yaronse uwundi no mwisirira ari ibintu nibaza ko naronse kumbe bandonse mucamake rero imvugo nyayo kuvuga ko waronse yumaze gutahura ivyo hora uvuga ko waronka ushoboye kuvuga ngo yasi nigeze ndonga ariko igihe nari mwisi navuga ko naronse nibaza ko natahuritse birumvikana cyane novuga ngo kimwe twovuga intahe ushinze irerekana neza ko ufise aho wavuye ni guswitching urumva wari ufise ubuzima bwa kera n'ubuzima bw'uno munsi wewe wa kera muratandukanye cyane nawe uno munsi mbega uno munsi umuntu yashobora gushingira intahe umuntu canka akamucira urubanza ngo nuko ari muri ibi biragoye nico gituma jewe mpuye n'umuntu nawe bari umara ya mwibarabara ndakubwira ngo mpuye n'umuvuga butumwa wakazoza Imana yemeza ko ari Imana nyene mwibuke na ahantu habi Imana itokura umuntu na ahantu heza Imana itoshikana umuntu erega sabo gusa ubonye ariko aranywa izoga sabo gusa ubonye ariko arakora ivyo ukiti bibi erega twese kera twarambara lenje twavuga pampex kuko nizari bwaboneka igihe cyacu ariko abatubona na lenje niba ari wazi ko tuzoba abagabo natwe turera abandi bana twambika pampex sishoboye gucira urubanza umuntu sishoboye cyo gituma basani bubu turaganira kuko ndemeza yuko umuntu wese afise icimana imuteguriye kandi ejo nejo bundi cyo baciza ica kabiri sinoca urubanza naho tutoba dusangiye ukwizera ndifuza yuko ukwizera ivyo nizera ariko nimba tudasangiye kuba abakristo turasangiye karanga muntu dutonda kuri meri imwe so ico numva ko umuntu yokoresha n'urukundo amibindi tukabatumira abantu kuzaho turi kuko aho turi ni heza cyane reka dushimira Imana kuba yarashoboye kugushoboza kuva muri ivyo bintu Silva kumva ko yagiye mu bapfumu ukumva ko ibaze kurara mu kaburi ndazi ko nahatinya wewe cewe no kwatari mwijoro impande yawo ndatinya ariko wibaze we yararayeyo arakora n'ibindi bitandukanye atashoboye kudondagura mugabo akakanya araremesha imitima y'abantu akakanya arashobora gukura umuntu mu buzima no vuga ngo bw'ubuja akamuzana ku Mana vyumvikana ko Imana ikorera ikintu ku gihe cacu ikibazo ndiko ndagira niki mbega kugira ngo ubu umuntu abe umuvuga butumwa
harasabwa ikiguzi kanaka canke umuhamagaro. Impamvu mbajije ako kabazo nuko no musi tubona abatari bake bayigo baraza mugabo wumvirije abavugira kuri iyi kote ukumva bavuga bati urya muntu ntabwo aje nk'umuntu w'Imana koko, abandi hariya ati koko n'umuntu w'Imana, kugira ngo umuntu amenye ko umuvuga butumwa yinjiye mu kintu ciwe koko dukwiye kubimenyeshwa niki. Icambere cyo ngo mbega umuntu yinjira yo gute, navuze ko ari umuhamagaro. Murabizi ko twese twahamagariwe kuba abantu, ariko na numwe yigeze kuguha imodoka yiwe ngo uyigendeshe ukiri umubebe. Umuntu arashoboye guhamagagwa ariko agatangura kuvuga akiri umwana. Nukwiye kumucira urubanza, ukwiye kumuba hafi n'imbukuze kugira ngo azogere aho avuga ivy'abakuze. Paulo avuga ngo ngira umwana naravuga gwana. Rero sishoboye gucira urubanza kubera ivyo abantu bavuga. Icambere noca urubanza bivanye n'ico umuntu ambwiye yavuganye n'Imana yiwe. Ica kabiri icimana imbwiye kuri uwo muntu. Ico rero no hanura uwo muntu yumva umuhamagaro. Nimba ndi mu ishengero uyu munsi, sije wa mbere nazanye ishengero ry'abakizwa mu Burundi, ari abakozi b'Imana beza bahambaye bariho naranavuka. Ni vyiza kwegera abari bahasanzwe kugira ngo uvuge icyumviro cyawe. Birashoboka ko abahasanzwe bo guca intege. Ni vyiza kugira umwanya uhagije n'Imana no kumenya umwanya wo kwinjira. Ubu nyene turi ngaha ndashoboye kuvuga ngo ari igikorwa c'Imana kinini muri wewe. None ucusohoka ucuvuga ngo reka mfate sare nangura ishengero. Oya hari urugendo. Bisigura ngo naho umwana agaragaza, murabizi ko abana b'abakobwa bakiri bato bakina baterura ibipupe. Nikimenyetso cyuko bazoterura abana muri kazoza. None baca baterura abana bakuze. Umwana ashoboye kugerageza ko garagaza ko azoba umuganga, none aca zindukira abo umuganga ataraja kwiga ikiganga. Ni vyiza rero ko umuntu ashoboye kugira iki, ego ndafite ico nahamagariwe reka nige. Kwiga umuntu ashoboye kumenyeshwa n'abigisha, akamenyeshwa n'amahishurirwa cyangwa akamenyeshwa n'abamazi igihe mu byo barimwo. Kandi umunyabwenge n'umuntu amenya ngo ugukura ni guhera, nico gituma n'umukecuru agikecura. Yes, atwumvise urugendo rwiwe gato uko yaswitchinze yahindutse. Uyu munsi rero umuvuga butumwa asangwa akora na business ariko kandi araririmba kuko before ko tumwakira mwumvise indirimbo ziwe. Uyu munsi indirimbo Mpimbazamana ufite indirimbo zingana gute banandisangana he? Indirimbo ziri kuri YouTube zimaza ko ari zina cyangwa zitanu. Ari ijya muhabonye isengesho rya Yesu na kuabudu, ndumuyoboke wa Kristo, arindi bava baduza yitwa Messi. Si bikorwa nkora ngo kumengo ni biro yanje, ariko iyo nicaye nkumva kurimba Imana cyangwa ndagusohora indirimbo. Ariko si karriere nkuko ari bino bikorwa by'uburongozi by'ishengero umusazo muziko dongoye mu Kinama, mu Kinindo, Maputo, Mwaro, Cibitoke ca Rugombo n'ahandi iziriko zirakogwa Canada n'ahandi. Ibikorwa by'Imana biriko biraguka. Imana n'umwizigirwa ari akantu wacishijemwo ngo arakorana business. Yes. Yari nabwiye abantu yuko umuntu wese akwiye gukora business. Kandi umuntu wese adakora business ari mu vyago. Babwira nti abakoloni batwigishije kugura, ni batwigishije kugurisha. Kandi ugura utagurisha uzohera, kuko utegerezwa kwinjiza ukanasohora. Muri makuno munsi ukaba umuguzi ejo ukaba umugurisha. Utabayeho gutyo uri mu bibazo. Iyo rero abantu batamenye ko bategerezwa kugira ico bagurisha, ni barondera ico bafise bagurisha. Nta muntu adafise icyo agurisha. Now nibaza ko muri ko muravuga ngaha umuntu ashoboye kwibaza muri ko murakora iki. You are marketing something, ari ikintu muri ko muragurisha. Bisigura ngo hariyo ubuzima, ari ivyigwa muri ko muratanga, muri ko murigisha ivyumviro, muragurisha ivyumviro, muri ko murafasha abantu. Umuntu rero ategerezwa kubaho yiyumvira ico amariye abandi. Ico mariye abandi rero kimwe bo kironga ku buntu, ikindi bakakironga bakiguze. Ico rero kigusunika kugera ahantu nawe ugira ico gurisha. Rero mvuze ngo abazungu cyangwa abo hanze baratwigishije kugura, ni batwigishije kugurisha. Nico gituma mu Burundi tuwe kwimbura itomate nyinshi zikaca zononekara kuko tutigeze twiga twese. Umuntu wese yige ndiko ndarima nzogurisha isoko rigarukira so me am a businessman. Tuzokora iganiro ciyaguye cyane nawe kuko no munsi kwa guca ngaha nk'umukozi w'Imana kugira ngo kino kiganiro natwe tugishire mu minwe y'uhoraho. Ariko mwakira gute cyangwa mubivuga ko iki abantu usanga sitse kumbuga ngo kanamenye bakunda kuvuga ati harakoze b'Imana bakoresha ibintazi bafatiye kubitangaza mukora avuga ati wapi buriya, unovuga ngo bamwe bavuga ati hari bamwe bakoresha amashina bakoresha, unovuga ngo impembu mbi ibintu nk'ivyo ziva kwa Satani. Ibintu nk'ivyo mu vyakira gute? Beshi kwa kunavuga bafatiye kubitangaza bikoko. Ega ikibazo no kuvyakira no kutavyakira. Ega ubucafu bawurekera muri pubele.
n'ifungurwa muri stock reka ni wowe uhitamo ico wakira n'ico utakira none ikintu umaze kumenya ko ataco kimaze naco kikubwira urata muri poubelle ikibazo rero kiba ku bantu n'umwanya barondera kurondera insiguro ku bintu byose iri umuntu avuga kubera ko yemerewe kuvuga none abavuze bose ubatega amatwi oya kandi ivyo bavuze byo bari ivyo ari uturorero ngo ndagukoresha nibuka igihe kimwe president wa Amerika abye president Risi Putin yuko ari umwicanyi acambwira ngo ari umugani uvuga ngo umuntu wese abona mu wundi ico yibaza ko ari cyo so umuntu ashoboye kwikeka yuko we yari gushika kubera uburozi amace yabona urashitse acekeka ko wagiye mu burozi ico ni cyambere cya kabiri abantu batazimana abo bafashike none umuntu yofata ubushobozi bw'Imana akabwitirira shetani ucumenya ko ataramenya Imana ico ukora ni kimwe cyonyene ufuka mukamusengera Mana nimba ari wo gutahura mufasha tahure cya kabiri no gusengera abantu Mana imvugo y'uyu muntu adatahura ni avi kwegera bakwiye gutahura kuko abantu bagwanya Joshua nibagwanya Joshua kuko icondi nibagize bakingira bibiri bivuga mu gitabo cyo gusubira mu vyagezo 14:18 nzohagurutsa umuvugishwa hagurutswa n'Imana none nimba nahagurukijwe n'Imana ni gute no hungabana n'urusaku ariko aho nshangira akabazo k'amatsiko nibaza ko nabandi bashobora kugira mbega ubonye nk'umuvuga butumwa canke undi mukozi Imana wese akoze igitangaza wavuze akajambo uti iyo umuntu afashe igikorwa c'Imana akacitirira satani uwo muntu ntaba aramenya Imana ariko ndiko ndagira akabazo nti mbega gute umuntu yotandukanya igitangaza cyakozwe kuko ndavye ku ruhande rwanje kugira ngo corohe neza wemera ko hari abavugishwa y'ibinyoma voilà reka gihe cyose uzobona vrai billet umenye ko ariho na phobie ariko uzoharanira vrai billet kugira ngo ugende gusoma niho cyo tuje rero halo karabaza ati tubamenya gute nk'ibo ukoze igitangaza ati rero tubamenya gute ushobora kumenya ati igitangaza cyakozwe kiva ku Mana cyangwa iki gitangaza cyakozwe ntikivuye ku Mana aka principe Yesu yavugiye ko yo kubamenya biragoye ko muyimenya mwese kuko Yesu yavuze ngo muzobamenya ku byo bama rero umuntu utaba iwe womenya gute ivyo yama ico ni cyambere ica kabiri kuri twebwe twumviriza uri ko aravugwa kuko igikuru si gitangaza igikuru ico gitangaza cyagomba gukora iki nimba ari gitangaza kizarana kuri Yesu kuko mission dufise nimwe bose kubatwara kuri Yesu tubashira ku mugongo tuboza tubakoresha dukora ibitangaza donc iyo je ndiko ndumviriza rero ndaraba eske uyu muntu ariko atwara abantu kuri Yesu cyangwa batwara kuri we kuko ico tujejwe ubu muri no dispensation cyangwa muri no periode turimwo ni ukuvuga Yesu yapfuye akazuka bamumenye bamwizere bakizwe tubemeze rero abataremera ko Yesu ari munini tukabemezesha ibitangaza iyo biteko biravuga Yesu ni daimon it's too much so hari indirimbo utegekanya gusohoka ubu vuba ego ngoma nibaza ko mukanya mavanja muri studio muje muri stage yes Joshua tugushimira ko twitavye muri main switch ariko je sinza kurangiza dusengeye ko isengesho tangiza dusengera main switch kwa dukurikirana na then turangize nawe ariko mugabo ikiganiro cyo kirabandanya tusakuza tuja muri switch sport cyambere ko senga mvuge bintu bumva igituma nsenze ndasenze kugira ngo ikicyumviro cyanyu kuko mari yumvira icyo mugomba gushikako gishike kure hashoboka mari yumviriye ivyo mugomba gushikiriza abanyagihugu bibashikire mu buryo bwiza bushoboka igikurikira Imana ibaye inkomezi zifadika za morale inkomezi zo mu mwemu zituma munesha ibigomba kubagwanya n'inkomezi zo mu mufuko zituma mwideplaza kugira ngo mubikore hama ivyo muronka bitunge mwebwe n'imiryango yanyu reka dusenge turagushimiye Kristo turagukengurukiye rumizi gigwa uri Imana mbega umuntu yoshika kuki utamushoboje ni wewe uzi bikwiye nibikenewe igihe biyumviriye wewe waruzi kwijwigiye riza gucanga ndagushimiye ko buguririye umuryango ijwigiye rikavuga bisigura ngo sabansi bawe no mu bindi vyiza bagomba gushikako ndagusavye ngo bagirire ubuntu mwamenye gora ku ngoma bisaba energy kugira ngo umuntu akore ikintu bisaba energy nyinshi kugira ngo umuntu akomeze ikintu bikagera ahantu bisaba kudasamara iyo umuntu yashitse mu bintu muri zo etape zose bagirira ubuntu bigende neza mwamenye gora ku ngoma hasabwa uburyo reka bamenye kuri umutanzi mwiza kuko ni barondera kugira ngo barondera kugira ngo bashobore kubaho saba rero ubwo buryo bwinshi uzobaha ubuntu bw'uko babukoresha neza kugira ngo izina ryawe rigume ryubaho mu izina rya Yesu Kristo amen amen